birashoboka yuko igihugu kibitse igihugu cy'aberanda mugabo kugira ngo bikunde nuko bwa mbere utegerezwa kumenya kubaha amategeko. Hariho amategeko y'Imana, hariho amategeko y'igihugu, hariho n'amategeko kama tuvukana. Ucifuzo canje yuko twokubaka igihugu cy'abantu bari mu kanyamuneza, abantu baroraniwe. Kugira turoranirwe nta nzara iri mu nda, nta nzigo. Icyo gihugu uvuga ngo abantu barifise. Iyo umuntu avuga ko yifise ugasanga abarundi bose barifise bigenda neza cyane. Je ndifuza yuko nobona Burundi ari igihugu cy'abantu baroraniwe, igihugu kirimo akanyamuneza. Ivyo navyo ntahandi bizova atari uko tuzokora amaboko mu mpuzu tukareka ibidusamaza tugakora. None rero ndabifurije kuroranirwa mu miryango yanyu, mushikemwo abana beza batera umwizero mu muryango, babona ko mugarutse muri abana igihugu beza cyane. Nongere nkengurukire rero abantu bajeje ubutungane ko bagamburuka.